Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 30 Mukakaro umwaka wa 2021 umuyobozi mukuru w'ikigo Izabu ari kumwe n'abahinga b'abashinwa n'izindi ndongozi mu buyobozi bukuru bw'uburimyi eka ndetse n'umuyobozi mukuru w'ikigo ONSS hamwe nabo bakorana baragendeye ikigo c'ubushakashatsi ca Izabu kiri i Bukemba. Intumbero y'urwo rugendo kwari ukwirabira aho ibikorwa vyo kugerageza imbuto nshasha z'umuceri vyitezwe ko zizokwimbuka cane ndetse zikarinda n'indwara zimwe zimwe zibangamira ico gitegwa. Iryo geragezwa rikaba ririko rirakorwa n'ikigo Izabu gifadikanije n'abahinga b'abashinwa akaba ari nabo batanze izo mbuto. Bikibonekeza ko hari cizere ko hagiye kuboneka imbuto nshasha zizofasha mu kugwiza umwimbu w'umuceri. Umuyobozi mukuru w'ikigo Izabu arerekana intambwe zikurikira n'uruhara rw'umwumwe kugira ngo izo mbuto zishobore kugwirizwa aha mu gihugu cacu c'u Burundi narijya. Nabo bahinga b'abashakashatsi bemeza ko izo mbuto zishobora guhingurirwa ahanyene mu Burundi mu gihe bimaze kwibonekeza ko izo mbuto zidashobora kugwirizwa mu bindi bihugu bitari bike vya Afrika. Akaba ari akaryo keza ku Burundi ko gukora ibikenewe byose kugira ngo haboneke uruhusha ariko bita lisanse mu kinyamazuru bwo kugwiza no gutanga izo mbuto hakurikijwe amategeko y'ubushakashatsi n'ay'ubudandaji. Ngira ngo murabizi yuko umuceri ari gitegwa kimwe mu bitegwa byashizwe imbere tubona neza yuko bishobora guterera cyane muri wa mugambi w'igihugu yuko umwene gihugu wese atezwa kuronka ivyo afungura ndetse akaronka n'amafaranga. Ivyo rero kugira ngo bikunde nta muntu numwe yo kuyubagiza yuko hategerezwa kuboneka imbuto kandi imbuto nziza. Nkuko bimaze kwibonekeza rero imbuto z'umuceri dufise nziza zimwe ziza zaramaze gutakaza ububasha biraboneka neza yuko zitacimbuka neza nkuko vyategerezwa. Nico gituma rero mu bushakashatsi dutegerezwa kuguma turondera izindi mbuto shasha ndetse harimwo nizi izi bita hybride ibi vyagwa mubona neza yuko vyimbuka cyane nka kuryaye biriko birakorwa no kubigori. Rero iyi mirima mubona si mirima yo kugwiriza mu muceri wo kurya ariko ni mirima y'igeragerezo aho twariko turagerageza ubwoko butari buke bw'imiceri buba mu gihugu c'Ubushinwa turiko turaraba yuko bushobora kuba ngaha mu gihugu cacu turaba n'ingene bushobora kuzokwimbuka kugira ngo mu minsi iza ubwo tuzobona dushimye dushobore kubumenyekanisha n'abandi barimyi b'umuceri bashobore kuwurima. Nkuko rero mwabibonye hano hariho ubwoko bubiri bw'umuceri usanzwe twabonye yuko bushobora kuba hano mu gihugu cacu. Mugabo kandi hariho n'ubwoko bushika kuri bune twabonye yuko nabwo nyene ari bwiza bwa hybride. Ubu rero turiko turaba ingene ubushakashatsi bwohera turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo ca ONSS kugira ngo ubwo bwoko tuzoshe tubwandika buje ku rutonde rw'imbuto z'umuceri zirimwa hano mu gihugu cacu. Izi mbuto kubera zikomoka rero mu gihugu c'Ubushinwa kugira ngo dushikirwe nico twokwita mu rurimi rw'igifaransa materiel génétique no kuvuga imbuto zibanze gose ziba zivuye mu laboratoire. Hariho ivyo rero tugiye kuzosaba leta irashobora kubikora ku gatwe kayo canke ikabicisha muri bimwe vyo gufashanya ku Burundi n'Ubushinwa na burya imigenderanire isanzwe ari myiza kugira ngo dushobore kuronka ico twita lisanse no kuvuga uruhusha
laboratoire yashoboye gukora bene izi mbuto. Ubwo ruhusha rero tumaze kururonka twebwe nka Izabu tuzoshobora rero guca turonka iyo materiel genetique, hanyuma duheze rero tuze turategura twongera tugwiza izi mbuto za hybride y'umuceri hano mu gihugu cacu tutarinze kuzerinze mu bindi bihugu. Izi hybride barazikoresha cyane cyane mu bihugu vya Afrika, ariko gushika ubu ibihugu vya Afrika nka vyose bakoresha imbuto bakuye mu Bushinwa. Ahenshi baragerageje basanga izo mbuto ntizishobora kugwirizwa ku butaka bwabo, mugabo twe twagize amahirwe tubona yuko zishobora kugwirizwa hano ku butaka bwacu. Urumva rero ngira ngo nakantu Imana yatugiriye, hasigaye rero ko natwe dushiramwe ubwenge kugira ngo turonke ubwo ruhusha n'ubwo burenganzira bwo kuronka izo mbuto zibanze kugira ngo dushobore kuzogwiza imbuto hano mu gihugu cacu. Twashimye kuzanana n'abandi dusanzwe dufashanya mu bushikiranganje kugira ngo twirabire twese turi kumwe yuko hariho umwizero yuko tugiye kuzoronka imbuto z'umuceri harimo n'izi za hybride tutarinze kuza turazerinze. Umuyobozi mukuru w'ikigo ONSS ati muri izo mbuto izizoba zatotse zizoca zandikwa ku rutonde rw'izindi mbuto zisanzwe zirimwa mu Burundi. Twebwe naho ubushakashatsi buba bwabonye imbuto ishobora kuba isa neza, biba ngombwa yuko natwe tugira ibikorwa bikurikira bijanye no kwemeza koko kw'iyo mbuto yo kwiragizwa mu gihugu kugira ngo irimwe n'abene gihugu. Ivyo rero inyuma ya bino bikorwa biriko birakorwa n'ikigo c'ubushakashatsi, bizoba ngombwa yuko natwe tuza tugatora kuri ubwo bwoko bw'imiceri buriko bugeragerezwa ngaha, natwe tukabugerageza tukaraba koko kubiharuro Izabu yatoye kubijanye n'umwimbu canke kubijanye no kurinda ingwara. Ivyo tukaraba koko izo mbuto zirinda ivyo byose, kandi ivyo biharuro tuba dukeneye niho iyo tubibonye bimeze neza tuca twemeza ubwo bwoko buba bwageragejwe n'ibigo by'ubushakashatsi kugira ngo duce tuburekura tubwemeze, mbere tubwandike no muri ca gitabo kigenewe kwandikamwo ibitegwa bishasha canke n'ivya kera mugabo vyemerewe kugwirizwa ngaha mu Burundi. Rero duca twatoye ko ivyo biharuro ari vyiza, duca tuvyandika muri ico gitabo, mu nyuma tukakemerera yuko izo mbuto canke ivyo bitegwa byo kwiragizwa mu gihugu hagati. Nagoma ndabamenyesha ko muri ubu bwoko mubona ngaha hariho mbere ubwoko bumwe bw'umuceri tumaze kwemeza. Ubwo bwoko nubu mbere bunyegereye buri inyuma yanje, n'ubwoko bwiza cyane twahawe n'Abashinwa, n'ubwoko bwimbuka gushika hafi ku matone 10 ku hegitari. Ubu bwoko bw'imbuto bwitwa hybride, ni ukuvuga imbuto z'ibivyagwa, tugira ingorane yuko tutarose imbuto twishobora twege nyene kwitorera ngaha mu gihugu imyaka yose, biba ngombwa yuko igihugu kija kuburonderera hanze y'igihugu. Byobaye vyiza rero yuko twoshobora kuronka kugene izo mbuto tuzikorera ngaha mu Burundi kugira ngo umwene gihugu azikeneye ahazikenereye hose dushobore kuzimushikiriza. Twakiganiriye n'uyu yaje arongoye iyi delegation y'Abashinwa yuko tworaba ukuntu izo mbuto dushobora kuzozigwiriza ngaha mu gihugu cacu kugira ngo ntitwame tuzeyinze iyo hageze gutera ubwo bwoko bw'umuceri. Umuyobozi ajejwe igisata c'imbuto mu bushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije ati hariho ingorane mu mbuto z'umuceri zirimwa mu Burundi, ari naco gituma ariko harakorwa ubushakashatsi kugira ngo haboneke imbuto nshasha z'umuceri. Mu gisata c'imbuto ingorane zindi zihari nuko imbuto nyinshi zihari ari za kera, zitanga umwimbu udashimishije cyane. Hariho kandi n'ingwara zikunda gukara cyane umuceri, n'imbuto mu bene ntizikwiye, bigatuma rero dukoranye hamwe n'ubushakashatsi bizotuma izo mbuto tuja kuronka imbuto zirinda ingwara kandi
tukaronka imbuto zishobora gukwira abenegihugu. Ubushakashatsi bumaze gutora imbuto z'ibanze bizoca bituma yuko tuziha abagwiza mbuto kugira abagwiza mbuto bashobore kuzigwiza ku bwinshi, hanyuma abagwiza mbuto nabo bazishikirize abarimyi.